hagiye Imana iza guhana ibanza guhanura. Nico gituma ta muntu akwiye gufina ku buhanuzi. Umuntu bikabusha mbere ububi niko bizoba no mu biki kibi. Yesu nadufasha cyane. Musi we twarabanye gato kuri mbere nabona nifuza tumuvugane gato muri na minota samaye. Yesu yaramuvuze impemwe iba mu mutima w'umuntu. Tugasoma igice cyinshi mugasoma mu gitabo cya Luka 11:13 avuga ngo ko muzi kuri byiza abana banyu muri baro mbega so mw'ijuru ntazorushiza guha mpemu yera abagize gute abamusabye. Ni ikibazo cy'ubusaba. Niba utararonka kumbure warasabye ariko ntibihangana cyane, warasabye mugabo ntiwashishikaye. Mugabo igice cy'icumi gitabo cya Luka barakwereka ko umusabyi akwiye gusaba. Yesu ashimwe. Hanyuma rero Yesu yaravuze kuri iki gihe turimo cyane, yaravuze ku gihe kibi nk'uko tubisomye ngaha mu Roma 5. Igihe kitagiramo umuhemu, Yesu yavuze ngo ni igihe kibi. Igihe cy'abakristo bicara mu ishengero batagira umuhemu, yarakivuze rero nicyo gihe kibi. Yesu adufashe cyane mu kugisigura. Yavuze ngo impembe ihumanya. Yesu ashimwe. Impembe ihumanya, ubushaka bw'impembe ihumanya ni iki? Impembe abantu. Yesu ashimwe. Rero ngo impembe ihumanya dufate nk'impembe y'ubusambanyi. Impembe ihumanya ngo iyo ivuye mu muntu akihana neza, haleluya, akihana neza. Uyo mpemu twasomye mu Luka 3 wivuye mu muntu dosubira mu Luka 3. Impembe y'Imana ivuye mu muntu ica ahatagira iki. Yesu ashimwe. Bisigura yuko ahantu hari amazi impembe y'Imana nticaho. Arya amazi ninde? Ntimuye ica ahantu hatagira iki. Amazi niyo nzira yaho. Bibiri yarondera uburuhukiro. Haleluya. Ahafise amazi nta kibanza hafise. Abanini baje guturirimbira ngo mpembe yaratanzwe wo gukora iki. Numva igisigo cy'ibyo kigarutse si wo kurwana ufise mbere mugabo ngendezo nibaca kwa umutima uribone. Umutima uribone niwo kurwanira. Niwo kurwanira si wowe ukirwana. Mugabo mpemu muri wewe niwo kurwanira. Ibyo udashobora arabigushoboza. Yesu ashimwe. Rero si byiza ko umuntu aziga mu mutima utagira ngombe. Utagira ngombe ntimuye urumva ngo muhembera ica ku mutima wa nani, ica ku mutima wa nani. Isanga hafise amazi hijaye turukora ikirenga mugabe kirarondera ahantu iruhuki. Kumbi
iruhukira mu mitima y'abantu batizera, iruhukira mu mitima y'abantu b'intabariro. Yesu adufashe cyane. Ngo icy'ahantu hatagira amazi nibwo bigendagenda, icy'ahantu hatagira mpemu yera, ibivuye mu muntu mugabo ishaka gusubira mu wundi. Ibwo bizunguruka birondera uruhukiro kwa naka yarihanye neza, mugana wihanye neza nagiranye mpemu yera. Nujya murongo wa 44 dusubize kwa maso. Dogo murongo kirikabura 44 ikavuga iti reka subira mu nzu yanje nageze gute. Wihashitse muri iyo igasanga nzijya gute igaragara, igize gute igaragara. Mu Gifaransa ngo iri vide. Yesu ashimwe. Ishitse muri iyo nzu ubwa mbere igasanga igaragara, icya kabiri igize gute ikuruye, nawe yogo bikaba yihanye neza. Ubwa kabiri igize gute mugabo nimba ikubuye, nimba iteguritse mu mashuka hamwe na meza zindi, mugabo pora ikibazo iyo nzego iragize gute irakara igira umupanga igira umupanga. Zina nzu zitagira abapanga rero no ngabo iyo umupanga yatanze kuboneka rero uko barategera uruguru rw'inzu imaze nk'umwaka yugaye, umuntu yinjiramo usanga hari ibiyoka bitangurirwa imbeba ubuzima bwacyiye cyangwa inyanzu ijya nzoka iri muri inyanzu yisunze iki inzu yaragaragara. Haleluya. Ntihagira umupanga ikugwe. Haleluya. Birakenewe kuba n'ibirenge byacu turimo turagerageza mu nzu bitari byose aho yuka mu mbuga ariko si no guhunga. Haleluya. Mugabo rero burya mpembi yavuye mu runyamuntu imara umwaka isanga nyanza igaragara mugana muntu yari mu rusabo yabagira kure, ariko ubu turumagaye hejuru n'amashuri bagize atsinze mugapfure ntiyagisabye nk'umuki ntiyishyize nk'umuki ipanga. Imana yafashe cyane 45 ngo ijya muhembi yari yaravuye mu runyamuntu ngo ikigenda murongo 45 ngo ikigenda bikazana izindi mpemundwi zirushiki ububi ngo zigaca zinjira muri ya nzu zikinjira zikagira gute ngo ivyanya amatuba mu murere ngo bikarusha ibya mbere ubuki ngo niko tuzobana muri iki gihe abantu bazokubura bazoshariza imitima yabo mugabo bibagire gusabana. Yesu adufashe. Ntibiboneka yuko ijya muri mu bikigaruka yo nyine ikahaba, ntibiboneka niba ari nk'igisigo cy'ubusambanyi cyangwa ikibwa, ntibiboneka neza. Bibure kwerekana ko ijambo ntabwo ikigaruka mu ivuga mu bintu zikahaba. Mugabo ibyo ari byo byose hinjira izindi ndwi zirushiki ububi. Umva tuti dusenge zirasenga kuko zirusumuke zifise n'izindi. Umva tuti dusenge ibisigo zirasengeke. Umva tuti ducana umuriro zirawucana kuko ni mpemumbi zirushiki zigira umwanya na
igacanye kuvugana ku biciro bya rocindwi kuko biriya yarakoresheje yavuze ngo ikigeni kazana impemu zingaha ni igiharuro komple ni igiharuro gikwiye imiryango yose mwugarire umuntu ntabusure poromashonse mwugarire yesu adufashe cyane niba yari nk'imbwa cyangwa igisigo cy'ubusambanyi ikigeni kazana n'ibisigo n'igisigo cy'ubwibone mbega mishega barekare ka biranga aho gikorera imana biranga aho kiriri bon cyane reka dufate igisigo cy'amacakubiri iyo cinjiye mu muntu mwishengero wo gukora ka birebera ibisigo ndwi bizirushije hari ibisigo badakoma hari ibisigo bitokuza guhabwa amabango imana idufashe cyane imana idutabara usomye hano imbere ngo barya abantu bafise mwene zijya mbere mu mbi yesu yavuze ngo mwishenge usanga abantu biratingarira yavuze ngo ubwirinza ngo kuri urya munsi ngo yesu azobito ngo azomubaza ngo ntitwavugisha mu izina ryawe ntitwasenda abadayimoni mu izina ntitwasangira nawe ku meza yera mwadusoma ngo yesu azobacinjibure ababwire ngo mviraho mwabakora iki izina zamwe mu zirusha iki mana bure cyane nawe kari barinyesha reka kwicara mu ishengero ry'imana